nongera ndabaha n'ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kane Ruheshi 2025 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Cegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza niwe yaserukiye umukuru w'igihugu mu nama yatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hakoreshejwe ubuhinga bwo kuvugana babonana y'abakuru b'ibihugu igiye kuzobera i Seville mu gihugu ca Espagne kuri wa 30 Ruheshi 2025. Imodoka Rusehabani ha 50 zifise agaciro kangana n'imiliyoni 2.3 y'amadolari y'amanyamerika no kuvuga imiliyaridi hafi 10 z'amarundi zashikirijwe n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo amagara y'abantu kuri uyu wa gatatu Ruheshi 2025 mu bitaro vy'amakomine amwamwe hamwe n'ibindi bitaro vy'abihebeye Imana. Naibanke isi yarashimye uko umugambi wo gushigikira Burundi uzomara imyaka 3 uri kugenda neza watanguye mu mwaka wa 2023 ufise intumbero yo gufasha mu kuronka inyongera y'amafaranga leta ikoresha mu bisata bitandukanye harimo indero, gukingira ibidukikije n'ibindi. Kepesi Ndayihebura akaba ari wari mu buhinga bw'ivyuma nayo Fleury Bernice Aishakiye akaba ari jengira ndabashikirize ano makuru mu Kirundi. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Nkuko nari mpejeje kubibabwira mu ngingo nkuru zano makuru, icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi ni wagiye kuzoshikiriza ijambo mu nama yateguwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hakoreshejwe ubuhinga bwo kuvugana babonana y'abakuru b'ibihugu igiye kuzobera i Seville mu gihugu ca Espagne kuri uyu wa 30 Ruheshi 2025. Prosper Bazombanza ari nawe yatumwe amenyesha ko ibikuru bazoshikiriza harimo gukoresha ubuhinga bwa none mu gukoresha ibijanye n'amafaranga, gusaba gutunganya neza uko amadeni atoguma aba murengera ku gihugu, gusaba ko uburyo bwo kuriha amakori vyotunganywa kumwe mu bihugu vyose n'ibindi. Tegayompi Prosper Bazombanza nyicubahiro mukuru wacu c'u Burundi rero ntiteka carantumba kugira ngo nze gushikiriza ijambo muri nama itegura iyo nama yo muri Seville kugira ngo ivyo bikorwa vyo nama nkuru zibigende neza cane. Ibikuru bikuru vyashikirijwe sibindi twagerageje kuvugana tubashira imbere yuko ingene ubuhinga bwa none bujanye n'ingene mu gukoresha amafaranga bitunganijwe usanga bitameze ko bagashinga agaco k'amafaranga y'amafaranga y'imfashanyo y'ibikorwa bikuru bakabira baravye ibihugu bamwe baturenganya ngo turi mu bihugu kumbure bagira bati bya bitapo by'intebe dutonde biraduga cane gose bakabiharuka utariko twebwe tubaca tubabwira tuti ico bita système financier international gikwiye kwaba neza kigasubirwamo cane kuko no nkwezi y'amarere ubwa mbere na mbere amatwa navuganira yuko boca barangene baganura inyungu ku madeni baba batanze kuri bino bihugu vyacu cane ku bihugu bikiko birirondera ariko bica mu iterambere kuko iryo deni rica riguma riremereye cane rwose ibihugu vyacu bigaca bigorana ingene bishobora gutera imbere. Ikindi twashikije cane rwose twatumwe nuko twogerageza kuraba yuko igitabo gikuru kizotegurwa n'abahinga kugira ngo kizoce kiraba imigabo n'imigambi izoshikirwa kwigwa muri nama y'Iseville coba igitabo gihuriyeko na benshi kugira ngo kivemo vyumviro vyinshi intagire umugwi canke uwundi wihagira ivyo bikorwa vyose kugira ngo dusange ibintu bigenze neza nivyo twita document final ambitieux équilibré kugira ngo ntagire kurenganya ibihugu ibicanke ibindi. Ikindi gikorwa kinini twashikirije ni kijanye ingene amakuru atozwa amadeni yatanzwe kucaho kurundi ugasanga
iyo todentire igihari imwe ku bihugu vyisunuye cane gusumba hasi se problème heriye bwite ntoya baba bagifise umwimbu muto birabagora cane gose kugira ngo bashobore gusubiza ayo madeni ariko abo baba bifise bica byora gusumba ahubwo kuba ubutungane kugira ngo aya makuru atunganywe neza ku buryo twobona isi tuyibona kumwe twese ko tuzamukire rimwe twese atanumasigaye inyuma. Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu mu gisata c'amagara y'abantu ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo amagara y'abantu bwaraye bushikirije ingabire ingana na rusehabaniha 50 ziri mu gaciro k'imiliyoni 2 n'ibihumbi 300 vy'amadolari y'amanyamerika no kuvuga imiliyaridi hafi 10 z'amarundi ku bitaro vy'amakomine amwamwe hamwe n'ibitaro bindi vy'abihebeye Imana. Iyo ngabire yatanzwe ni banki nkuru y'isi mu ntumbero yo kubandanya bafasha muri uko gufasha gukinga ikiza coronavirus bari batanguje. Ni nkuru dushikirizwa na Nobel Nahayo. Izo ni rusehabaniha zariko zishikirizwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida. Umushikiranganji Ridwine Baradahana yamenyesheje yuko izo rusehabaniha ari 50 ziri mu gaciro k'imiliyoni 2 n'ibihumbi 300 vy'amadolari ya Amerika, zikaba ari ngabire y'Ibanki Nkuru y'Isi batanze mu mugambi wo gukinga ni Banki Nkuru y'Isi zitanzwe muri wa mugambi wari uwo kugwanya coronavirus. Mu kurangiza ijambo giwe umushikiranganji yamenyesheje kandi yuko izo modoka zironkejwe ibitaro vyari bizikeneye gusumba ibindi, akaba yarangije asaba abo bazironkejwe kuzozikoresha ico zagenewe, birinde kuzikoresha nk'imodoka zunguruza ibidandazwa abantu canke nk'abakozi, ahubwo nyabuna zizoze ziratwara abagwayi ku bitaro bikuru vyoroshe. Tworangiza iri jambo tudakebuye abarongoye ibitaro vy'amakomine, abajejwe ubutunzi bw'ibitaro, tutibagiye abashoferi gukoresha neza izi rusehabaniha. Bazozikoreshe ico zigenewe no kuvuga kunguruza abagwayi bakabashikana ku bitaro bishobora kubafasha hakiri kare. Si imodoka zo gutwara ibidandazwa canke si imodoka zo kunguruza abantu canke zo kunguruza abakozi. Mumenya ko Ibanki Nkuru y'Isi isanzwe ifasha cyane Uburundi mu bisata by'ubuvuzi na cyane muri wa mugambi wo kuvura abana ku buntu n'abakenyezi bibungenze. Nobel Nahayo, reka tugushimire. Ibanki y'Isi nshasha yarashimye uko umugambi wo gushigikira Uburundi uzomara imyaka 3 uri kugenda neza watanguye mu mwaka wa 2023 ufise intumbero yo gufasha mu kuronka inyongera y'amafaranga leta ikoresha mu bisata bitandukanye harimo indero, gukingira ibidukikije n'ibindi. Ivyo byashikirijwe na Festin Ntiyumva Mabwire, umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umushikiranganje wa mbere. Hari mu kiganiro umushikiranganje wa mbere yagiranye n'abari baserukiye Ibanki y'Isi yose yabaye kuri uyu wa kabiri Ruheshi 2025. Tegayo Festin Ntiyumva Mabwire. Uwo mugambi rero leta ishigikirwamo niyo banki y'Isi bitegekanijwe ko uzomara imyaka 3, watanguye mu 2023 mu kwezi kw'indwi, no kuvuga rero ko watanguye umwaka ushira 2024. Uno munsi rero bakaba bari baramutse bemeza ivyaranguye umwaka ugira kabiri, no kuvuga muri uno mwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025. Bashimye rero uko vyagenze kandi bemeje ico cegeranyo kuko basanze ivyaranguye bishika hafi ibice 71% byose bikaba vyaranguye hakurikijwe imbona kazoza igihugu ciyemeje, no kuvuga ko mu 2040 Uburundi buzoba ari igihugu cifashe, mu 2060 kikaba igihugu giteye imbere. Uwo mugambi rero ukaba utuma leta y'u Burundi ishobora kuronka inyongera y'amafaranga iyo banki y'Isi yose isanzwe yishigikira agera ku miliyoni 102 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo abandanye gufasha muri ivyo bikorwa. Aha rero ibisa mugambi ukoreramwo ni bisata vy'indero, kugwiza akazi, ibisata vy'intwaro ibereye, gukingira ibidukikije. Naco kandi cibonekeje nuko basanze ibintu byarateye imbere neza, uwo mugambi bakaba bawutahura kandi bakabiyemeje kuzobandanya bakorana kugira ngo uwo mugambi ubandanye kugenda neza n'umwaka uzokurikira. Umugwi
ujejwe amatora seni uributsa abamenyesha makuru ko kizira kumenyesha ibiharuro vyavuye mu matora mu gihe umugwi utarabishikiriza. François Bizimana umuvugizi w'uwo mugwi avuga ko bibujijwe n'itegeko rigenga amatora yabashikirije kuri uyu wa kabiri Ruheshi mu nama ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo kumenyesha makuru bwatunganijwe ku barongoye ibimenyesha makuru. Tega yompi François Bizimana. Gutangaza retendance si vyiza ahubwo no kuvyirinda. Ubwa mbere bisanzwe bibujijwe na code electorale mu ngingo yayo y'amajana 239 birabujijwe. Muti bibujijwe kubera iki? Hari aho twahora dukunda kumva ukaza wumva nk'isaha zitatu ngo ku biro vy'itora kana nta bantu bariko baraza bakabitangaza gutyo, aheza kubivuga hajya hakuye ikirenge bagaca baza rero bakuzura n'imirongo ikabura ikwiba. Wa wundi ahejeje gutangaza ivyo ntagaruke ngo avuge ati kumwe nayo nabivuze ubwa mbere bahavuye baza. Aho rero bivuze gutyo birashobora kujuragiza abo nyene bari baje gutora, acagira ati none jeho ngiriki ko wumva atanumwe ahari. Arico gituma rero mwibwirizwa haciye handikwa yuko kizira yuko abamenyesha makuru batangaza makuru mwe nayo batayahawe n'abafitiye uburenganzira bo mu mugwi seni. Nayo ngo mwishira hamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo parsem siko bobo babibona. Faustin Ndikumana aramutswa parsem avuga ko ibiro vy'itora vyigenga rero ngo umumenyesha makuru ashoboye kumenyesha ivyabaye kuri ivyo biro yategerezwa kubimenyesha. Ndikumana agatera kamo leta ko gukorera mu muco mu gihe c'amatora ari ikintu gihambaye cane. Tega yompi Faustin Ndikumana. Ubwa mbere hoho ibinyamakuru bifise uruhara ntangere ku musi w'amatora na cane mu guteza imbere amatora abaye mu muco. Ibinyamakuru nico cirore cyo gukorera mu muco ku munyagihugu, umuntu wari we wese. Abantu nibokwiragira hose mu gihugu. Umumenyesha makuru rero akamaro kiwe ni ntangere. Ubugira kabiri nuko abamenyesha makuru babwiza gushika hose ariko harabera amatora. Umumenyesha makuru we yafise ikarata ahabwa n'ibigo vyabigenewe nk'ikigo kijije kumenyesha makuru, abironkeye uburyo bategeza gushika hose bakaraba amakuru abashoboye kuhaja bose kiretse kumbure abanyamakuru mu mahanga. Mugabo abanyamakuru b'abarundi ntaho bashobora kwimirwa. Ubugira gatatu nuko hajya mu bisanzwe inyamakuru amenyesha makuru ni nk'abarorerezi bandi mu matora, abobservateur n'abarorerezi bakomeye kuko baba barorera bobo. Ubwo nyine bashobora guca babwira abantu ico babonye canke bagakinga abariko barashaka gukora ibintu bidatomowe batabumva ko batanguye kuvugwa ivyo bariko barakora bitanguye kuvugwa hakiri kare. Ubundi noneho ibiro vyose vy'amatora mu bisanzwe birigenga, ico bita biro de vote birigenga. Ibi bibera ko abaro president w'ivyo biro niho habera tora, niho habera ibarura ry'amajwi, hanyuma harasinywa ivyegeranyo PV, ivyegeranyo bigasinywa abantu bose bahari. Iryo harurwa ry'amajwi rikaba hari abantu bose babona, abanyamakuru bose. Iyo PV rero ibisohotse ico cegeranyo kiba cerekanye ingene amatora yagenze kuri ivyo biro birigenga. Aho nta na seni kuko ni biro vyigenga kandi beje kuhabera bibonywe na bose. Aho umunyamesha makuru ashoboye kuvuga ibibaye kuri iyo biro agatomo agashikiriza ibicanye n'iyo biro bari uburenganzira. Ni inkuru ababonye kuko ivyo biro naho ategerezwa kubivogera. Ni inkuru rero abarose kandi n'abandi bantu babakeneye. Dutera kamo leta yuko kumenyera gukorera mu muco mu by'amatora ikintu ca mbere gihambaye ko amatora abana atabera mu muco. Ingorane z'umazugariza abanyagihugu bice bigaragara ko umenga abantu barondera inzira zo kumure zo kwigumiza ku butegetsi kandi kumure batabashoboye gukura igihugu mu kaga. Ivyo rero biratera bikazana ibibazo nico twokwita imitima mibi ikugariza abantu bakabona abantu batekanye ibintu n'amarame kumbe ngo niyororo kumbe imitima y'abantu iriko iratunura. Inkuru ya nyuma y'ano makuru ihadabura iva ku mafaranga 800,000 gushika ku mafaranga 1,000,000 z'amarundi niyo acibwa umuntu ashobora kwiyamamaza muri kino gihe c'imyiyamamazo. Muri kino gihe imyiyamamazo yahagaritswe kugira abarundi bazoje mu matora ku munsi w'ejo.
ivyo ni vyashikirijwe na Martin Interetse umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano mu kiganiro yari yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu Ruheshi 2025. Uwo mushikiranganje kandi aragabisha yuko uzokora icaha muri kino gihe c'amatora azoca afatirwa aho nyene. Twibutse cyane ko ikiringo cyari cagenewe nyiyamamazo caraye kirangiye. Ihadabu riva ku mafaranga y'amarundi ibihumbi amajana 8 gushika ku miliyoni 4 nico gihano gitegekanijwe n'ingingo y'amajana 219 y'ibwirizwa rigenga amatora kuri uwo wese azofatwa ariko ariyamamaza inyuma y'ikiringo cari cagenewe kwiyamamaza. Ukoze icaha muri ibi by'amatora ufatirwaho nyene. Nimba hariho n'undi yarafise iciyumviro cyo ko aribyo azoja konona ntashaka hagarike kuko nta ntambwe azotera. Uzohirahira akagira mwete tentative azowatsa umuzimire. Akabari no kuri no nkuru dusozereko ano makuru ariko abayafatiye hagati reka ndabibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza niwe yaserukiye umukuru w'igihugu mu nama yatunganijwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hakoreshejwe ubuhinga bwo kuvugana babonana y'abakuru b'ibihugu igiye kuzobera i Seville mu gihugu ca Espagne kuri uyu wa 30 Ruheshi 2025. Imodoka rusehabaniha 50 zifise agaciro kangana n'imiliyoni 2 n'ibihumbi amajana 3 y'amadolari y'amanyamerika no kuvuga imiliyaridi hafi 10 z'amarundi zashikirijwe n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo amagara y'abantu kuri uyu wa gatatu Ruheshi 2025 mu bitaro by'amakomine amwamwe hamwe n'ibindi bitaro by'abihebeye Imana. Nayo ibanki y'isi nshasha yarashimye uko umugambi wo gushigikira Uburundi uzomara imyaka 3 uri kugenda neza watanguye mu mwaka wa 2023 ufise intumbero yo gufasha mu kuronka inyongera y'amafaranga leta ikoresha mu bisata bitandukanye harimo indero, gukingira ibidukikije n'ibindi. Ivyo byose mukaba mwabikurikiranye murano makuru mu Kirundi. Akaba ari hano dusozereye ko amakuru. Shimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana. Shimire Kevin Sindayihebura yariko arafasha mu buhinga bw'ivyuma. Flori Bernice Aishakiye akaba ari jewe nariko ndabashikiriza ano makuru. Mugire ibihe vyiza n'isamirizi Black FM. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.